gatatu nta muntu asaba abami babiri yokwanka umwe agakunda uwundi canke yoguma kuri umwe akagaya uwundi. Ntimushobora gusaba Imana nitunga. Musanzwe mubizi burya hari ubwami bubiri, hariho ubwami bwa Satani n'ubwami bw'Imana. Ubwo bwami bubiri rero buranyuranye, bumwe buraba hariya ubundi hariya, umwe ivyo akunda uwundi sivyo akunda. Satani hariho ivyo asaba kugira ngo ushobore kuba umunywanyi wiwe, kandi utabikwije wewe ntavyamenye aca kugetura. Birakomeye kugira ngo ubu umunywanyi wiwe bwite hamwe ku rwego rwa nyuma agusaba gutanga amaraso. Umaze gutanga amaraso n'ubuzima burya. Mu yandi majambo ubu umuhaye ubuzima bwawe, agaca bukontorora aho uja hose, iyo uba uri hose akabukontorora kuko uba wamuhaye ayo maraso. Si ivyo gusa, arasaba n'ibimazi, kandi Satani asaba ico ukunda. Arabizi neza, ukunda mama agusaba turampa mama wawe, ukunda so agusaba so, ukunda umwana wawe agusaba umwana. Mu bana urazi ko hari igihe usanga abavyeyi batabakunda cyo kimwe, agusaba wa wundi ukunda cyane. Aho rero uri kurasinya yuko ubaye uwiwe umwiyeguriye, utanga amaraso. Ariko ndashima Imana kubw'ubwami bw'Imana. Abagomba kuba abanywanyi b'ubwami bw'Imana nibatanga amaraso yabo, nibatanga ibimazi by'abantu. Yesu yaje iri rimwe gusa, aje kumenyesha iby'ubwami bw'Imana, bitako abanza kwitanga, atanga ikimazi cy'amaraso yiwe ku bwacu twese, kugira ngo abazoshaka kuba abanywanyi w'ubwo bwami bihana ibyaha gusa, kuko nico yaherako. Muri ubwami bwose bubiri ntavyo hagati na hagati. Kimwe uraba mu bwami bwa Satani cyangwa ukaba mu bwami bw'Imana. Birakwiye ko tuba abanywanyi b'ubwami bw'Imana. Kubera iki? Abanywanyi b'ubwami bw'Imana iherezo ryabo nukuruhuka ibihe bidashira. Ariko abanywanyi bo mu bwami kwa Satani iherezo ryabo niryo kuryanya insya z'amenyo, niryo umuriro udahera, ububabare budahera. Mu guhitamwo rero uhite muravye niyo ubwo bwami bukujana n'ivyo uzoherezamwo. Ntawusaba abami babiri.